abasitanteri bose ngo bategerezwa gukingiza amatungo y'amakomine yabo mu mashirahamwe y'ubwishingizi no gushumbusha abashikiwe n'impanuka nk'uko biri mu itegeko rishasha riheruka kwemezwa rigenga amashirahamwe y'ubwishingizi mu Burundi. Ivyo vyashikirijwe Igitega kuri wa 18/0 mwaka 2022 na Honorable Martin Teretse, umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati, iterambere rusangi n'umutekano mu ruganda rwo gusigurira abasitanteri bose bo mu gihugu c'u Burundi akamaro n'inkurikizi nziza byo guhurumbira ishirahamwe ry'ubwishingizi BIC mu gukingira ubutunzi bw'igihugu n'ubw'amakomine rwateguwe n'iryo shirahamwe nyene ry'ubwishingizi BIC. Honorable Martin Teretse akaba ashimira bimwe vy'umwihariko uko ishirahamwe ry'ubwishingizi BIC ririko rirabikora mu kunyarukiriza gushumbusha abanywanyi baryo, agasaba n'ayandi mashirahamwe y'ubwishingizi gutunganiriza mu maguru masha abanywanyi babo. Ndanezerewe cyane kuba kumwe namwe ngaha kuri kano karyo ndonse kugira tuhanahane ivyiyumviro ku bijanye no gukinga impanuka n'umuriro n'izindi mpanuka zifatanye n'izo ku nyubako z'amakomine n'inyubako z'abenegihugu. Abanyakubahwa musitanteri n'ababaserukiye mwibwirizwa rigenga intwaro yo mu makomine baravuga ivyo musitanteri ajejwe, ivyo conseil communal ajejwe. Muri ivyo hari gukingira itunga rya komine. Naco gituma mubona amasiranse ahari ko agengwa n'ibwirizwa nyir'icubahiro mukuru w'igihugu cacu yashize ku mukono kandi tegerezwa kuja mu ngiro. Dukingire ubutunzi bw'amakomine. Ubu hageze rero aho duca gukingira inyubako, amashuri, amavuriro, ibintu byose byubatswe muri komine, biro vya komine, biro vya zone, kugira byose bironke couverture ya assurance. Muce mushunguruka rero no mu bene gihugu mubabwira ukungene bakingira ibintu byabo. Aka kanya rero tukaba twagahawe n'ishirahamwe BIC, assurance BIC, ku civugo kivuga kiti akamaro n'inkurikizi nziza bijanye no kwitura ishirahamwe rijejwe gushumbusha abahuye n'impanuka mu ntumbero yo gukingira ubutunzi bw'igihugu, ubutunzi bw'amakomine no gukingira inyubakwa z'amakomine n'inyubakwa z'abenegihugu. Ico nagomba ndabibutse nuko musitanteri mu vyumve neza ntajejwe kwandika amakete yo gusaba imfashanyo. Siyo misiyo yatorewe. Genda murabe muri wa kominari nta na hamwe muza gusanga uko musitanteri ajejwe kwandika amakete yo gusaba imfashanyo, ajejwe gutunganya no gutegekanya kazoza k'abenegihugu, ajejwe imisi yose uno munsi n'ejo, regeneration présente et génération future. No kuvuga iki inyubako zose mufisi igurutse igize ingorane, umuyaga uje, imvura ije, muce mugenda muri assurance mwayishitse. Nagomba ntera kamo rero iyo assurance BIC n'andi ma compagnie d'assurance yandi, kuko abenegihugu hari ivyo bazi n'ivyo batazi, mugo hari n'umwidogo udasanzwe ko assurance zikwega agafaranga. Hageze kuri prime baranyaruka, ubwo hageze gushumbusha baraba hirya. Nibaza ko mwebwe mwakoranye na assurance BIC amamodoka y'iwanyu muramaze kubona ko ngira ngo BIC yo bikora neza, siko regira publicity. Mugabo mwebwe mwebwe nyine nimba hari ikintu babakoreye nabi muri iyi minsi Kenya mukoranye mugende mukibabwiye kugira bakosora, kuko dukeneye ama compagnie d'assurance afise performance, atari performance yo kwegeranya amafaranga na performance yo gukora ivyo yiyemeje. Ugasanga umuntu yaracitse ukuguru aracari rukanga ntabara kubuvuza ikibazo, ariko ubuzima bw'umuntu ari priorite mu gihugu cacu. Sinzi ko muvyibuka neza nyir'ijoro yatubwiye ati ikintu cyo kubaha no kubahiriza n'amategeko y'igihugu, umwenegihugu w'u Burundi n'ubutaka bw'u Burundi. No kuvuga umwenegihugu yamaze kuriha assurance yiwe akagira iyo sinisi ugacuga umuraba hirya, ubwo tuzava twiyumvira turabe nimba atani bihano bikenewe kuri compagnie d'assurance itonora amangagement yawe, bibaye ngombwa zifutwe. Ubwo dushobora kubandanya dukora muri systeme ya kera
umunyagihugu wamenga nta gaciro afise. Dutegerezwa guha agaciro umwenegihugu abone ko ari wari priority. Ijambo nyine ushobora mukuru yavuze ntirigende uko. Ku makenga ya bamwe mu basitanteri bari bafise bafatiye ku yandi mashirahamwe y'ubwishingizi no ku muco basaba mu bujenye n'amasezerano baheza bakagereranira, umuyobozi mukuru wa BIC Joel Ngendabanka yabijeje ko ishirahamwe ry'ubwishingizi BIC afatiye ku ntahe abamaze gutunganirizwa n'iryo shirahamwe bashinga ishirahamwe ryabo mu vyo gushumbusha abanywanyi baryo, ubu ari bo bafata iya mbere mu gutunganiriza abanywanyi mu myaka mike bamaze. Agasaba abo staneri guhurumbira ishirahamwe ryabo ry'ubwishingizi BIC kuko ryaje guhindura utwo tunenge twibonekeza mu yandi mashirahamwe y'ubwishingizi. Ico turushije abandi twokwishimira kandi bimaze kugaragara, bimaze no gushingirwa intahe, ni cuko twebwe abantu bahuye n'ivyago baradushikiriye tubanyarukiriza mu kubatunganiriza. Imyidogo mu bantu benshi irahari yuko ama-assurance twebwe iyo abantu bahuye n'ibyago tubagora, tubatevya, tukabashira mu masentare. Ivyo nivyo natwe tugomba guhinyanyura kugira ngo muntu mbere kugira bijukira ayo ma-assurance babone yuko natwe turiko turabatunganiriza ku gihe kandi tutariko turabagora tubatuma ibintu biriya, tukanabegera kuri iyo bari, tureke kubatuma barekura uburyo bwinshi bariko baraza badusanga iyo turi za Bujumbura canke ku migwa mikuru y'intara. Iryo tegeko rishasha hariho bamwe bari bariza ariko barizi nabi, ariko muri rusangi iryo tegeko naho ryagerageje kumenyeshwa n'urwego ARCA, biraboneka yuko hariho bamwe batari bwo babitahure neza uko bikora. Karako karyo rero mbere twipfuza cane gose mu kubatumira kugira ngo tubibumvishe, tubabwire ivyahindutse muri iryo tegeko rishasha, ingene rikora n'amande ategekanijwe mu gihe hariho abo bariko baragerageza kurirengako. Ahanini si ukugira ngo iryo tegeko ribahotore canke ribavune, nayo mande sa yo kubavuna, mugabo no kugira ngo babatahuze akamaro kajanye no gukingira ibintu n'abantu muri rusange. Abantu benshi barakunda guhura n'amasanganya y'ivyabo canke y'ubuzima bwabo, ugasanga bariko barakoresha uburyo bwinshi kandi bituye ishirahamwe ry'ubwishingizi, usanga uburyo bokoresha ari buke. Nk'akarorero, umuntu arashobora guhisha inzu yari kurihira nk'amahera adashika n'ibihumbi 100, ugasanga ariko ararekura uburyo bwinshi asubiramo kubaka kandi babinagoye. Twashaka kandi yuko abanyene ba musanteri twari tutumiye ngaha batahura akamaro k'ubwishingizi kuri zijya nyubakwa z'amakomine. Si uburyo bwinshi buba bukenewe, mugabo urabona ko ahari nk'iyo n'isanganya umuyaga uyiguruye basubira kuja gutabaza bavuga bati nimudufashe, kandi vyakunda yuko ishirahamwe ry'ubwishingizi riseruka. Si nico gusa, uzobona ko ku mabarabara abantu bakunda kugongwa bashitse mu bitaro, muganga akagomba kwanka kubakira ababwira ati wewe uri kumwe na Linda za kukurihira. Turashaka rero ko bose batahura ubwishingizi carico kuva ku vyo bafise badasize inyuma amagara yabo, hanyuma bahuye n'ivyago hakazoba hari ubwishingizi bushobora guca buseruka, gutya abantu bose bakabaho bakingiwe mu buryo buke bafise mu vyabo no mu babo. Kukijanye no gukingiza inyubakwa z'amakomine, abastaneri bakaba basavye umuco ukwiye mu bushikiranganje bahurikiyemwo kugira bamenye neza inyubakwa koko bazokingiza, na cane cane ko mu makomine hari inyubakwa nyinshi usanga zikukira ubushikiranganje butandukanye mu ntumbero yo kubagabaniriza umutwaro. Joel Ngendabanka akaba yasavye abastaneri gusigurira neza abenegihugu babo uko BIC ikora, yongera abasaba kugwanya abitwa abakomisioneri bibonekeza mu gihe hari ubugize isanganya mu ntumbero yo gukingira ineza y'abanywanyi. Tukizera ko ivyo twayagiye ngaha nabo bagiye kubishikiriza abo barongoye ku rwego rwo hasi, kugira ngo vy'ukuri abantu b'abarundi benshi, abenegihugu bose kuva kuri muto gushika kuri mukuru batahure icarico assurance, ubwishingizi, kandi banagerageze kubwijukira, kuko biramaze kugaragara ko abantu bari mu bintu vy'ubwishingizi mu Burundi bakiri ku rugero rwo hasi cane gose. Inyuma y'iyo nama bakaba havuye bafunditse ibi bikurikira: twemeje yuko iki gikorwa c'uko amakomine yose azoba yafashe assurance y'inyubakwa zayo
kizoba carangiye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri twimirije. Abasitanteri basabwe gutegeka aba enjeniyeri komino bose kugira ngo banyarutse igikorwa kijanye no gushira ahabona ibiharuro bijanye n'agaciro k'izo nyubakwa nyene zizofatirwa assurance. Ariko kubo bitazokorohera, assurance BIC izo disponibiliza aba enjeniyeri conseil bayo kugira bashike gufashanya nabo mu makomine kugira ikorwa kigende neza. Société d'assurance BIC isabwa gutegekanya iforoma yo kuzuzwamwo ibiciro by'ayo mazu n'izindi nyubakwa zisabwa gufatirwa assurance, hama igikorwa naco cyo kuvyuzuza kikaranguka mu kiringo kitarenga iminsi 30 uhereye ejo tariki 19 z'ukwa mbere mwaka 2022. Ikindi naco nuko ishirahamwe BIC ritegerezwa kuca ritegura integuro y'amasezerano ya assurance izogiranira nayo makomine mu kiringo c'iminsi 15 iharurwa kuva uhereye umunsi izoronka cacegeranyo kizova mu makomine, nayo igaca irungika izo nteguro z'amasezerano mu bushikiranganje bujeje intwaro yo hagati, terambere rusange n'umutekano kugira nabwo buheze buzishikirize amakomine, gutyo amasezerano acaja mu ngiro. Kubijanye na assurance iraba ivy'inyubakwa byo bita assurance risque de construction, humvikanywe yuko abastanteri umwe wese ategerezwa kuraba yuko mu ikomine ajejwe atanyubakwa ishikana canke ngo irenze miliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi yobandanya yubakwa mu ikomine ajejwe itarafata assurance risque de construction. Hemeranijwe kandi ko abo bastanteri bategerezwa guhimiriza no kumenyesha abenegihugu ko ubuzorenga kuri iryo tegeko azohanwa hisunzwe amategeko. Ayo nayo akaba ategekanya igihano c'amande ava ku miliyoni 10 gushika ku miliyoni 15 nk'uko ingingo y'amajana 558 y'igitabo gihenga assurance mu Burundi ibitegekanya. Kubijanye na assurance responsabilité civile des exploitants des immeubles commerciaux, ni assurance ikingira abagendera amazu y'ubudandarizo. Abastanteri bose bahamagariwe ko bokora ibishoboka byose kugira ngo iri tegeko ry'uko abantu bose bafise amazu y'ubudandarizo bategerezwa gufata assurance kugira bakingira bene gihugu. Ikindi bahamagariwe nk'uko itegeko nshikiranganji ryashizwe ko umukono n'abashikiranganji babiri, uw'ikigega ca leta ari nawe wajejwe amassurance mu Burundi hamwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, basabwa ko baca bakora urutonde rwa mwe n'ayo mazu mu ikomini iyo ariyo yose, bagira urutonde rwa mwe n'ayo mazu ategerezwa gufatirwa assurance responsabilité civile des exploitants des immeubles commerciaux. Ikindi kuri ico bahamagarirwa no kwibutsa no kumenyesha bene gihugu bose bajejwe ko ukutubahiriza iyo ngingo yo gufata mwene iyo assurance, itegeko ritegekanya igihano c'amande y'umuliyoni warirenzeko, kandi amaze gucibwa ico gihano c'amande aca asabwa gufata iyo assurance, abandanije yica amatwi ko aca yugarirwa. Iyindi recommandation yashoboye gushikwa ko
nuko hokomezwa gukorana hagati y'ishirahamwe rya assurance BIC n'ishirahamwe rya courtage AGAGR mu bijanye na assurance na cane mu gukurikirana ukugene amasezerano ya assurance yizi nyubakwa rusangi na cane inyubakwa z'amakomine yoja mu ngiro. Kuva uyu munsi hakaba hasezeranywe yuko gukorana kw'aya mashirahamwe abiri kugiye gukomera kugira ngo izi kontra zizogende neza guhera zisinywa no gushika aho zizoza zirasubirirwamwo hose. Murakoze. Kandi ko imiduga yose y'abasitanteri n'ababuramatari iheruka gutangwa yamaze gukingirwa muri iryo shirahamwe ry'ubwishingizi BIC.